Ku civugo kivuga giti mu ntumbero yo kubaka Uburundi budakumira rushigikize abageze mu zabukuru imigambi y'ubuvugizi bubereye hamwe n'ivyo kubakingira no kubatunganiriza kazoza. Kuri uwa 29 Gitugutu 2025 mu ntara ya Gitega muri zone ya Giheta mu kigo c'abafurera b'abene Yozefu basanzwe bashigikira abageze mu zabukuru biciye mu mugambi wabo bise papa ushigikira abageze mu zabukuru. Harahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Umunsi mukuru mpuzamakungu usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya mbere Gitugutu uko umwaka utashe, ariko mu muryango w'abene Yozefu akaba bahisemwo kuwuhimbaza kuri wa 29 Gitugutu mu gihe uko kwezi kwahariwe abageze mu zabukuru kutararangira n'ubwo utarahimbazwa ku rwego rw'igihugu. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa aho wasiguye yashimikiye kw'ijambo ryo muri Luka ikigabane ca kabiri rivuga ko umutama n'umutamakazi bari bashaje Ana na Simiyoni bari barindiranye igishika agakiza k'umukama. Yameheje ko agakura kadakurira ubusa kuko abageze mu zabukuru bazi vyinshi bosigako umugani. Bakakubarira yuko amase ya kera gahoma gutara uti vy'ubusa agahize ka kera gapfumbe umuriro uti kandi agakuru ntigakuru ubusa kuko nani ubuntu bwihabwa kandi uzobusaza miteka niwamenya gufura cyangwa ukamenya akaganuca ukamenya umuco ugumwa abantu ukora n'ivyo wabonye abo barabibonye. Eka no mu bisabisho vya bamwe mu bitabiriye ivyo birori vyahagaze gusaba Imana kuzigama no kwitwaririka abageze mu zabukuru. Kuri uyu munsi wahariwe abageze mu zabukuru turagukengurukiye cyane ku byiza byose bakoresheje abageze mu zabukuru bacu mu byateje imbere Eklezia n'igihugu. None turagusabye ngo ubashishikarize akarere bose abaraha n'abayahari bose rugatabaze iminsi yose babaramira kugira ngo ntagire ikibashishike mu magara yabo kandi bananizigiye urukoze kuri wawe kubwa Kristo umwami wacu n'utubumbire. Mana muvyeyi wacu natwe twese dukoraniye muri ingoro yawe kuri uyu munsi duhimbaye wahariwe abakurambere bacu turakwihereje twese dukomereze kwemera ukwizigira n'urukundo twame turondera iminsi yose kwitwararikana no gufashanya muri byose na cane cane dukomeze kwitaho kuruta abagwaye abagendana ubumuga be n'abageze mu zabukuru. Waserukiye intwaro muri komine ya Gitega yarateye intege abo bageze mu zabukuru abasaba kurema no kuguma bagendera iteka ry'ubuvyeyi kugira n'ababafasha babandanye kubaherekeza mu gateka ntangere. Yaremeye kandi ko intwaro izoguma ishigikira abo bafurera bene Yozefu bafise umutima w'urukundo n'ubwitange mu gihe cyose bazobitura. Furera Hakizimana Siriake arongoye ico kigo ca bene Yozefu wo muri zone ya Giheta amenyesha ko guhimbaza uwo munsi mukuru ari akaryo keza ko gushimira leta y'Uburundi kutwigoro twinshi igira mu gufata mu mugongo no gufata ingingo zo gukingira abageze mu zabukuru, cyane cyane mu gufata ingingo zo kubakingira mu kugira amasezerano n'amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru, mu kugendera ivyo bigo kubironsa ifashanyo zitandukanye, gutegura itegeko rigenga abageze mu zabukuru, kubaronsa udukarata two kwivurizako hamwe no kwivuza bakoresheje mituwele za leta n'ibindi. Furera Hakizimana Siriake amenyesha ko nubwo biruko mu kibano hacibonekeza abageze mu zabukuru batari bake bafise ibibazo bitandukanye byo kubura ivyankenerwa bibabeshaho ndetse bamwe bakanapfa hatari bwagere. Asaba rero leta ko yokwihutira kwemeza itegeko rigenga abageze mu zabukuru kugira ngo rishobore gushirwa mu ngiro. Asaba kandi ko hoshirwaho itegeko ritunganya ingene umwenegihugu wese yaba ukorera leta canke ubikorera utwiwe yotegekanirizwa kazoza kugira ngo abashaje ntibagume baremera imiryango yabo. Mu kwiyumvira imbonoka zoza
vyoba vyiza twumviriye n'imigambi irama yo gushigikira abageze mu zabukuru, kuko aha tugeze niyo bahadushikanye kandi twebwe twese niyo tugana tuja. Turasubiye gusaba leta ko yokubitinza ibipfusi ikaraba ko yokunda ko yoguza aba bageze mu zabukuru, na cane cane abagendana indwara zidakira n'abafise amikoro make, nka kurya ibigirira abavyeyi bibungenze n'abana batarashikana imyaka 5. Fulgence Ndayisasiriye arongoye ishirahamwe mpuzamakungu Solidarité Internationale nawe yamenyesheje ko abageze mu zabukuru batazokwigera bareka kubaba hafi uko bashoboye. Abageze mu zabukuru rero ngo si icitegerezo gusa c'ikibano, ariko n'inkingi y'iterambere haba mu Burundi canke kw'isi yose. Yahamagariye abakibasha kuzirikana no gushigikira ivyo abageze mu zabukuru bashoboye gushikako mu gihe cabo bakibasha, mu gihe bari bakiritera bakarisama. Yaribukije ko abageze mu zabukuru atarabo gutabwa, ariko ngo nabo gushigikirwa no kwitwaririkwa. Nico gituma yahamagariye abajeje intwaro vyega gusinya itegeko ribagenga kugira ngo ryemerwe kandi rishigwe mu ngiro. Tuzirikane, twongere dushigikire ivyo abo bageze mu zabukuru bashoboye gushikako mu gihe cabo, bakibasha bakiritera bakarisaba. Tumenyeshe abari mu zabukuru yuko tutazokwigera na rimwe tureka kubaba hafi mu byo dushoboye. Ibyo tudashoboye navyo dufatikanije n'abafurera bene Yozefu twiyemeje yuko tuzotorwa aho bishoboka hose kugira ngo dushishikare tubashigikira. Muri n'abatanze igicapo cy'uko tubona ikibano c'uno musi cifashe haba mu Burundi canke haba kw'isi yose. Uruhande rw'abafashwa nabo barashimira umuryango w'abafurera ba bene Yozefu ku vyiza vyinshi babakorera mu kubafata mu mugongo no kubabungabunga. Bakaba basaba abo bafurera bene Yozefu kuguma kwibanga ry'ubutumwa bahawe n'Imana, kuko ivyiza Imana bakoresha ari vyinshi. Nubwo rero abo bageze mu zabukuru baca mu bibazo bitari bike, barashima cane uko abo bafurera babitwaririka n'umutima w'urukundo, ndetse bakaba banabasaba kwamana uwo mutima w'urukundo. Barashimana kandi bateko batereke n'abandi batonza bagume bafashe mu mugongo abageze mu zabukuru. Mwomenya ko abageze mu zabukuru baba 980 bo mu ntara ya Gitega aribo bashigikirwa nabo bafurera ba bene Yozefu muri zone ya Giheta, ndetse mu bitavye ivyo birori bakaba bararonkejwe n'agakemanyi k'ibifungurwa kagizwe n'ibiro 4 vy'ibiraya n'ibiro 3 vy'ibiharage. Ibirori bikaba byasozerewe n'umunezero mu gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa, ndetse habamwe no kwidagadura bashima.